Mbega ingabire twahawe n'Imana twozikoresha mu guhana abantu canke twozikoresha mu gutanga imbabazi? Ndabaramukije cane bantu b'Imana, ndabipfurije amahoro aho muherereye hose. Tugomba twishure ikibazo, ingabire twahawe n'Imana twozikoresha mu kuvuma abantu canke twozikoresha mu gutanga imbabazi kubo Imana yahamagaye canke Imana yaremye. Igitabo ca kabiri c'Abami, igice ca mbere, umurongo w'icenda gushika kuw'16. Eliya yicisha umuriro abatumwe kumufata. Umwami araheza atuma umugabisha agaba ingabo 50 ari kumwe n'izo ngabo ziwe ngo bamufate. Nuko aduga iyo Eliya ari, asanga yicaye ku mpinga y'umusozi. Aramubarira ati, yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka umwitabe. Eliya yishura uwo mugabisha w'izo ngabo 50 atasangwa ndi umuntu w'Imana, umuriro nutibuke uve mw'ijuru ukuyigizanye n'izo ngabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uca utibuka uvuye mw'ijuru umuyigizanya n'ingabo ziwe uko ari 50. Umwami arongera atuma umugabisha w'ingabo 50 nyene ari kumwe n'izo ngabo ziwe ngo bamufate. Araza aramubarira ati, yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka n'ingoga umwitabe. Eliya arabishura atasangwa ndi umuntu w'Imana, umuriro nutibuke uve mw'ijuru ukuyigizanye n'izo ngabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro w'Imana uca utibuka uvuye mw'ijuru umuyigizanya n'ingabo ziwe uko ari 50. Umwami arongera atuma uwundi mugabisha w'ingabo 50 nyene ari kumwe n'izo ngabo ziwe. Uwo mugabisha wa gatatu araduga, ashitse afukama imbere ya Eliya aramwinginga ati, yewe muntu w'Imana, ndakwinginze amagara yanje bo n'ay'abasavyi bawe uko ari 50 nagutera imbabazi. Raba, umuriro uvuye mw'ijuru uhejeje kuyigiza ba bagabisha ba mbere bompi bo n'ingabo zabo uko ari 50. Ariko noneho amagara yanje nagutera imbabazi. Maze umumarayika w'Uhoraho abarira Eliya ati, manukana nawe ntutinye. Nuko ava hasi amanukana nawe aja ku mwami. Aramubarira ati, uku niko Uhoraho abajije, mbega icatumye utuma abantu kuri Bayali Zebubi, ya mana y'i Ekuroni, kuraguza ngo nuko ata mana yariho mu bw'Isirayeli busiguje, ngo none rero ngo ntuzovyuka ku kigwa uryamyeko, ngo uzopfa nta kabuza. Turasubira gusoma mu gitabo ca Yakobo, igice ca 5, umurongo wa 17. Haratubwira hati, Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba, ijuru rirekura imvura, isi imeza imirima yayo. Tugarutse ku kintu c'imbabazi, mbega nkuko Eliya yashoboye kubabarira umugabisha w'ingabo agira 3, mbega umuntu yamenye Imana naho yoba afise ingabire zimeze gute, ari ingabire zishobora gutuma ashobora guhana abantu, arashobora kugira imbabazi mu gihe azisabwe, canke arashobora kugira imbabazi kugira ngo ashobore kuguma asangiye ubusabane n'Imana? Ego cane, kuko ingabire duhabwa si ingabire zo gutikiza, si ingabire zo guhonya, si ingabire zo kugirira nabi abandi, ariko Imana itanga ingabire kugira ngo ziheshe Imana icubahiro. Iyo ngabire ufise ikaba idashoboye guhesha Imana icubahiro, iyo ngabire ntabwo iriko irakora ico yahamagariwe. Kuko murazi neza ko isi y'impwemu, dufise amasi y'impwemu abiri, hari isi y'ivyiza hakabaho n'isi y'ibibi. Rero muri izo si zose, ico ushaka mugenzawe kwaba umwifurije ikibi, uba uriko ukorana n'isi y'umwiza, ariko umwifurije ineza uba uriko ukorana n'isi y'ukuri, ariyo si y'ivyiza. Tugerageje kuraba muri Luka igice ca 23 ku murongo wa 34, haratubwira hati,
Yesu aravuga ati data nubaharire kuko batazi icyo bakora, bagabura impuzu ziwe barazipfindira. Bisigura yuko na Yesu ubwiwe nubwo abana b'abantu bari bahejeje kumumanika, Yesu yarabasabiye imbabazi, ntiyitaye ku bumana yari afise, ntiyitaye ku bushobozi yari afise bwo kubavuma, ariko yabasabiye imbabazi avuga ati Mana bababarire ntibazi icyo bakora. Ega natwe nicyo duhamagarirwa gukora, duhamagarirwa kugera ikirenge mu cya Kristo kugira ngo tubabarire n'abatugiriye nabi. Si ngombwa ngo babe abo bantu baba ari bo baza kugusaba imbabazi, ariko ni byiza ko na wewe wagiriwe ikosa uhaguruka ukagenda ugasaba imbabazi uwo muntu yakugiriye nabi, kugira ngo ushobore kugera mu kirenge cya Yesu. Yesu yadukunze tutarabaho, Yesu yatugiriye imbabazi tutarabaho, none uno munsi tugendera mu mbabazi ziwe. Bisigura yuko namba Yesu yakoze nk'uko, natwe dutegerezwa gukora nk'uko, duhamagariwe gukora nk'uko kugira ngo tubabarire atacyo turinze gusaba. Nta kondisiyo ziba mu by'Imana. Si ngombwa baguha ibintu kugira ngo ubabarire, si ngombwa ngo ukora ibimeze gute kugira ubabarire. Izo mbabazi wazihawe ku buntu, nawe zitange ku buntu. Dusubiye kurabira hamwe inkuru y'umwana w'icangazi iri muri Luka igice cya 15 n'umurongo wa 11, naho nyene turabona neza imbabazi z'umuvyeyi. Umwana yari yarasezeye se amubwira amuha ubutunzi bwiwe agende yinezererwe aryoherwe, ariko amaze gushikayo ubuzima buranga. Bumaze kwanka agira umutima wo kugaruka gusaba imbabazi kwa se, ariko se wiwe ntiyitaye ku byo umwana yakoze. Se wiwe yaciye amubabarira akimubona ndetse akiri kure, bituma amugirira n'umunsi mukuru ndetse akamufata neza, yamufashe nk'umwami. Rero natwebwe duhamagarirwa kugira imbabazi. Barashobora kuba baratugiriye nabi, barashobora kuba baratubabaje, ariko si ngombwa ngo tureke kubababarira, kuko ntitubabarira abatugiriye ibyiza, ahubwo tubabarira abatugiriye nabi. Nico gituma imbabazi ni ikintu gikomeye kiduha gusabana n'Imana, ni ikintu gikomeye kiduha guhagarara mu bihe byacu. Reka fata yuko waramenye Kristo ntabwo ashavura, Kristo ntabwo afise urwanko. Ariko birababaje cyane kubona mu bana b'Imana abakristo basenga bari mu mashengero bashobora kugiranira inzigo, bakareka kubabarirana umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, aho usanga abantu bafitaniye inzigo y'akazikira. Birababaje cyane. Rero byasaba yuko tugera ikirenge mu cya Kristo kugira ngo dushobore kwitwa canke kuguma mu mugabane w'abana b'Imana. Nta nzigo dukeneye kugendana turaba Kristo, nta gwanko dukeneye kugiranira turaba Kristo. Umuntu niyakugaragariza kwa kwanka, musengere, musaba imbabazi, mubabarire ndetse atacarinze no kugusaba. Ega si ngombwa ngo abari waza kugusaba imbabazi, ariko birashoboka nawe ukamubabarira nubwo abatarazi gusaba, kugira ngo uwerekane ko wewe hari ikintu wakiriye gisumba icafise, kuko ijambo riri muri twebwe niryo rituma dukora ivy'ubuhizi. Kandi ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 11 haratubwira hati abihanganye tubita abahigwe, mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye ivy'umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yazuye imbabazi no kugira ikigongwe. Turongera tugasabwa kwihangana mu gihe twagiriwe nabi. Turihangana kugira ngo ntiduhave dutuburake ku bantu, kuko ubwo bushobozi canke izo ngabire twahawe sizo kwica abantu, sizo gukubita abantu. Erega ngo hari abavuga bati ngo umurozi nakubitwa apfe, canke umurozi ndeka tumusengera apfe. Ibyo sibyo Yesu adusaba, ahubwo uwo murozi muzane kuri Yesu, muzane kuri Kristo, umukoresheje urukundo, muzanishe urukundo n'imbabazi kuri Kristo Yesu, kuko Imana iracakeneye uwo mushaha wiwe. Imana iracakeneye ko aza agakorera Imana.
Nico gituma tuvuga ntiuce usabira ibibi abakugiriye nabi, ahubwo ubababarire kuko bataba bazi icyo bakora. Ariko wowe uba uri kumwe n'Imana kandi wamenye Imana, ni byiza yuko umenya ni gute nihanganira ikintu cyose nacumuweko, kugira ngo ureke guta ishavu ku bantu bidahava byonona akarangamutima k'ubukristo ufise canke imbuto nziza wamye kera. Rero turashaka gusoma muri Yakobo igice cya 5:11 haratubwira ati abihanganye tubita abahigwe, mwarumvise ko kwihangana kwa Yobu, mwabonye ivyo Umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yazuye imbabazi no kugira ikigongwe. Yobu yahuye n'ibintu byinshi byasaba yuko bibaye ngombwa avuma abantu batandukanye baza kumukorera ibibi, baza kumwagiriza ibibi, ariko wewe siko yagize. Yarabababariye ndetse abana nawe ntiyigeze acumura ku Mana kubera ivyo bamubwira, ariko yagumanye imbabazi, yagumanye ukwihangana muri we. Nawe mu nyuma Imana yarashoboye kumugororera, yaramuhaye ivyo yari yakenye canke ivyo yari yatakaje, ibimwirura ibiheta-ngabo kabiri. Nico gituma tuvuga tuti we ni wihangane, ibisigaye Imana irabibona, kuko niyimenya ibiri imbere gusumba wewe, nibona ibyiza yaguteguriye gusumba wewe. Rero ihangane kandi wongere ugire imbabazi. Gira imbabazi kuri uwo muntu wese yakugiriye nabi. Nashaka abo umurozi yakwiciye mama wawe, nashaka abo umurozi yakwiciye abana, nashaka abo umurozi yagizene, nashaka abo musuma yakwivye bitagenda, mubabarire kuko ntazi icyo akora, kuko iyo abazi icyo akora ivyo ntavyo yokoze. Ariko kubera ko akiri mu kutamenya, rero bituma bikora, kuko aracari mu kutamenya. Ahubwo arakeneye wewe kugira ngo uhaguruke ugende umubwire ubutumwa bwiza, kugira ngo ashobore guhindukirira Kristo, ashobore guhindukirira Imana muri kino gihe nyene, kugira nawe aronke umugabane w'abana b'Imana, abe mu bumana, areke kubaho nk'umwana w'umugwanizi. Ndifuza cyane yuko Imana yofasha imitima yumvise rino jambo kugira ngo bahindukire, imbabazi ziganze, urukundo ruganze, kugira ngo abantu bashobore kubana amahoro n'abandi. Erega si ngombwa ngo dukorera abatugiriye neza gusa, ega n'abatugiriye nabi turashobora kubibuka, turashobora kubasengera, turashobora kubakorera kugira ngo bashobore kugarukira Kristo nabo, kuko mu kubikora bizana abantu kuri Kristo, bituma umutima wiwe wumva ko akunzwe kandi agirirwa neza nubwo ari mubi. Muri byose na byose turahamagariwe kubabarira, turahamagariwe gutanga imbabazi, kuko namba hari igihano wowe umuntu yakugiriye nabi no kumubabarira. Kuko uba umeze nk'umuntu ateruye amakara yaka ukamusuka ku mutwe. Niyo umubabariye ari we yakugiriye nabi, asigara ariyumvira impamvu wabikoze, ndetse akavuga ati uwo muntu ntashobotse, sinzosubira kumugirira nabi. Aca yihana kuko acabona yuko ivyo yagize yarazi ko ari bibi, ahubwo we byaguhindukiriye kuba ivyiza. Rero abihanganye turabita abahigwe mu gihe bihanganiye abandi mu kubaha imbabazi, kandi dushobora gutanga imbabazi kuko natwe twarazigiriwe ataco turinze gusaba. Kristo yaje yitanga ku musaraba kubw'ivyaha byacu, kandi nta numwe yarazi yuko ico kintu dushobora kugiharirwa rimwe gusa. Kera haturigwa ibimazi byinshi kugira ivyaha vyongere bifukwe, ariko uno mwanya dufise Kristo yatubabariye rimwe gusa ku musaraba, bisigura yuko tugendera mu mbabazi z'Imana, twidagadura mu mbabazi z'Imana. Rero nico gituma tuvuga tuti abatagira imbabazi nukuri baragowe. Ni byiza yuko tugira imbabazi kugira ngo dushobore kugera mu kirenge, tugere ikirenge mu ca Kristo, kuko Kristo yatubabariye
yatubabariye twaracumuye, ega ngo twarabo gupfa ntitwarabo kubaho, ariko yaraje aduha ubugingo budashira kugira ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Natwe turizera ko kubw'imbabazi twaronse turaziha abandi, kubw'urukundo twagiriwe natwe turarugirira abandi kugira ngo abandi bashobore kubaho nabo ubuzima bwiza. Mana dawa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe watugiriye. Twarabonye ko watwitangiye igorogota ku musaraba ataco turinze gusaba, kandi wadukunze tutarabaho, utugirira imbabazi tutarabaho. Ubu tugendera mu mbabazi zawe ndetse n'urukundo rwawe. Mana turasabye izo mbabazi wadushizemwo ku buntu ataco turinze kuzigura, natwe tuzigirire abandi, natwe tuzihe abandi bazidusabye ndetse n'abatazidusabye bose, kuko Mana waduhaye ubwenge kugira ngo duhagarare mu ijambo ryawe, kugira ngo tubeho mu ijambo ryawe. Erega ubwo nibwo bwenge bw'abanyabwenge, kuko hariho benshi biyumvira yuko kugira ubwenge ari ukugera ingere ku kindi, ariko Mana turizera yuko imbabazi nizo za mbere zishobora gutuma umuntu w'Imana ashobora kuguma yiyegeraniriza imishaha myinshi kuri Yesu. Natwe turizera Mana kubw'icubahiro cyawe, imbabazi Mana ziratubako, natwe turazisangiza abandi kubw'icubahiro cyawe. Ego Mana urukundo Mana ruratubamwo kugira Mana dushobore kurugaragariza abandi. Urakoze Mwami wanje kuri Imana watubabariye, urakoze kandi Mana ko wongeye kuduha iyo ingabire idasanzwe y'imbabazi, kuko ngo ijambo ry'Imana riratubwira riti ngo naho twotanga ibyo dufise byose, ngo naho tworirimba, ego Mana naho Mana twovuga indimi nk'iz'abamarayika ariko tutagira urukundo vyoba ari ivy'ubusa, ngo coba kimeze nk'icuma kivuzwa kigasama. Natwe turizera yuko mu rukundo harimwo imbabazi. Turavuze tuti guhera uno munsi turatanga imbabazi mu batugiriye nabi, turatanga imbabazi mu batugiriye nabi, turatanga imbabazi hirya no hino, mu bo tuvukana, mu bo tubana, mu bagenzi, turatanga imbabazi kuko natwe twazihawe ku buntu. Urakoze Mana kongeye kuduha imbabazi, kandi kongeye kuzirema muri twebwe, kandi ko zigiye kuba arizo abantu bagiye kuza baratwita amatazirano atwitirira abanyembabazi. Urakoze Mwami wanje, turagushimiye ko byose Mana wabikoze kandi wabiduhaye. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana, amen.